Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi, izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenye mu kiganiro gica ku muhora wa YouTube kuri Nyusa Karanga TV. Ego ndabashimiye cyane ukuntu mwama muriko murakwirikirana ikiganiro ku bwinshi kandi mugaterera n'ivyo mushoboye. Murabona yuko namwebwe aho tugeze ari heza. Ikiganiro muragikurikirana kandi murakimenyesha n'abandi, mugaca murabana mwebwe nyene yuko kumuhora abariko baragikurikirana bamaze kuba ari benshi cane. Nuko rero nabashikirije igiti bita umurinzi, ndabereka mu gihe cici n'igihe atari muci. Nuko mu gihe cici rero twarabonye yuko abarundi bagitangarira kuko gica gikorora ibindi biti bikorora amababi vyo bica bisigara ari nkokore, ariko umurinzi wowo ariho ucuduza amashami amashurwe meza cane atukura, ariho bagisize mu biti bita ibiti vy'Imana. Naratembeye rero ndashika muri komine Bukemba n'intara ya Rutana, nca ndabona ahari igiti cakoroye amababi, nca ndasubira iruhande kandi nca ndabona ahari igiti c'umurinzi, amababi arakoroka mugabo hagaca haza amashurwe meza cane. Ivyo biti rero vyari bibangabanganywe biri hamwe neza na neza i Bukemba hafi y'isengero ryaho ryo mu Bukemba. Ubu umaze kurengana mu Bugiga wajabutse uruzi Musasa uvuye mu Rutana, neza neza uvuye mu Rutana. Nuko rero ni impande y'ikaburimbi niho ivyo biti biri, nagomba nce ndabibereka na mwebwe muce mubiraba. Ego murakoze cane, ico giti muraheje kukibona. Muravye ku ruhande igiti kimwe carakoreye amababi ariko umurinzi wo umaze gukora amababi waciye uzana amashurwe meza cane atukura. Naho rero vyatumye abarundi bagitangarira bakagishira mu biti bita ibiti vy'Imana. Nuko ibikorwa vy'umurinzi vyabaye vyinshi cane twari bashikirije, mugaca mwibuka yuko kandi babikurako n'imiti ikomakomeye, aho usanga hari hose aho biri usanga barabishishuye babitonora babikurako burya rukoba kugira ngo bazoze kubikoresha mu miti. Nuko n'ibindi bikorwa vy'imirinzi vyabaye vyinshi, mwaragiye murabibona aho umwami afise urugo, aho afise ikirimba hama hatewe umurinzi, akaba ariho yaza kwicara munsi mu gihe hageze kuzirikana amabanga ahambaye y'igihugu. None bakunzi imico n'akaranga vy'u Burundi, ikiganiro c'uno munsi garukire ngaha. Nuko kwari kubereka ibangabanga riri hagati y'ibiti bibiri, umurinzi n'ikindi giti gisanzwe kiba gikorora amababi mu gihe cici. Nuko aha ubu turi mu kwezi kw'icenda, uyu munsi uri hejuru n'igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka w'2024. Ndabasezeye mwese rero mvuga nti mugire amahoro, umwe wese yubahwe ahari mu vyiwe no mu biwe. Murakoze.